ndabaramukije mwese nibyo n'umunsi mukuru w'abamama ndifurije umunsi mukuru mwiza abamama bose n'abo bose mufite umutima w'ikimama nubwo mutora murabyara ariko muzobaronka nanje ndi umumama ndafise umuhungu afite imyaka 21 n'umukobwa afite imyaka 19 hama ndibuka bakiri bato nama ndimuhira ariko n'abasengera cyane nkabwira Imana ndaguhaye abana banje kandi asabye ugira icyo ukora mu buzima bwabo kandi Imana yaranyishuye umwana wanje umuhungu wanje yarize ibya Bibiliya yarize filozofi umukobwa wanje ari mu Bwongereza ariko ibya politiki bafite imyaka 21 na 19 kandi n'ukuri ndabanezerewe ndabakunda n'umutima wanje wose ndi umufasha wa Pasteur Saïd. Elle a eu la vision du Christ qui est venu dans sa chambre et qui lui a dit je suis grand. aho naronka mu buzima bwanje Yesu nasa abagenzi benshi b'Abayisilamu cyane bazoni nabo mu Kristo bazohava bampeba ntibyari byoroshe ariko sinari Saïd kenshi barambaza ngo byari bigoye aho wahindukirira ukaba umukristo mwace mvuga abo tuvukana barahindukiriye Kristo mama wanje yarahaye ubuzima bwiwe Yesu yarakijijwe yarabonye Kristo aza mu cyumba ciwe amubwira ati je ndi mukuru mu carabuni Allahu Akbar Yesu yaje mu cyumba ciwe aza kumubwira ati je ndi munini cyane acarahindukirira Kristo nanje ndakizwa nabo tuvukana barakizwa nukuri byabaye umugisha byambereye umugisha byambereye by'umunezero nukuri papa wanje nta na kimwe yatahura mbwa ntitwari twamaze gukizwa nakuze muri uwo muryango rimwe na rimwe biragoye kuvuga ukwizera kwanje byangora kubwira ibyo kwizera kwanje papa wanje uri umukobwa ufite abavyeyi umupapa w'umwarabu ntibyoroshe yitavye Imana muri 2015 muganza avuga aho yagwara ndavuga ndeka nicarane nawe ariko mu myaka 20 ndaronka ndatinyuka ndankangura kumubwira ibyo kwizera kwanje yarafise cancer ntangura kumusigurira igituma nizera Yesu ndamwereka amasanamu ya Yesu hama abona ati uwo Yesu ntacabaye hama nuharaza n'umuforoma araza aramubwira ubutumwa aramubaza ko bosengana yagiye yakiriye Yesu Kristo murazi papa wanje yatambwiye ngo aho naza mu Faransa nabaye ahantu habi imyaka 3 baho hantu rero hari umukenyezi w'umukatolika araza aratwitaho akadufasha mu bijyanye n'impapuro ako tubaho hantu hari hagoye bose bwavuke jewe hama barahura n'umukuru w'ico gisagara aho twaba ni mu nyuma y'imyaka 50 yatanguye kumbwira ambwira iby'uwo mudamu by'uwo mugore ambwira ingene yamukoze ku mutima hama amaze gupfa papa turi kumwe n'umugenzi wanje tuko turaganira tuko tuvuga impunzi ziko zishika mu Faransa impunzi ntaco zambwira kera nakuvuga ngo kamwe hari abanyamahanga benshi mu Faransa hama umunsi umwe uwo mugenzi wanje ambwira ati ingo tujane ahantu hitwa Gare de l'Est mu Paris hama ndabona umuhungu yari afise imyaka angana nk'umwana wanje umuhungu wanje muri ico gihe yashaka ko twamatugumana yumva shime ngashaka kwidegembya yashaka kunyumvisha ko ndamwinjira mu buzima cyane hama ndaho hantu twa Gare de l'Est
ndahura n'ugwaruka harimo umwe muri basi imyaka nka 16 aca ndamubaza waje gukora iki mu Bufaransa eske mu gihugu cawe ntiwari umerwa neza muri Afghanistan niho yaba hamaca ambwira ngo nce muri Afghanistan yemerewe neza nayo nashaguma ariko abataliba baraza muhiri wacu barica papa barica mama n'uwo tuvukana hamace turahungana nabo tuvukana turahunga naratiye amahera arenga 10,000 by'amadolari kugira duhunge hama yarafise umuvyeyi uwo bivugana papa we yamutije amahera akaguma ayamwishuza hama umunsi twahuye n'uwo mwana namufashe mu maboko yanje ndamugumbira hama kanshingira intaha canambwira ingene umunsi namugumbira ari ivyiyumviro vyo kwiyahura hama ngene byamukoze ku mutima hama hari umuntu yitwa Martin yamwakiriye mu nzu yiwe muri ico gihe twahuye aramushira mu nzu yiwe aramuba hafi rero nashaka kuvuga nti byarambereye umugisha kubana n'abo bantu nari nzi ko arije ndikunda baha ariko nasanze ari bo babivye mu buzima bwanjye naragenda nkabaha ivyo bifuka nkabaha ivyo bafungura twarahora tujana n'umugwi w'abantu batandukanye ariko nibo banyumvishije ko Bibiliya atari igitabo co gusoma gusa ariko nibwo buzima bwacu turi mu gitabo twinda gushira mu ngiro mu kubana nabo niho nagenda atahura amajambo amwe muri Bibiliya byarampinduye byarabaye nk'uguhindukirira Kristo bwa kabiri nk'ugukiza bwa kabiri ijambo ry'Imana yatubwira ngo muri Zaburi ya mbere ngo hahiriwe umuntu ataja ku mohe y'abanyakibi adahagarara mu nzira z'abanyabyaha aticana n'abacokoranye ikacuvuga ingene turondera umunezero ariko muri bino bihe ntibyoroshe twaraciye mu kiza ca coronavirus ndibuka haciye umwaka nemva ncitse intege kubera nari imenyereye gukora hama nkaca nisanga ndi muhira sishaka kuvuga ngo sindi umuntu adakunda kuguma muhira mbwa ndakunda gukora ndakunda kuja hanze nkakora hama mu mwanya muto ubuzima burahinduka hama ndatakaza intumbero nicaye muhira rero ndiko ndiyumvira cyahita akambwira ngo dusohoke tugende gutambuka mugabo sinumva ndabishaka ko numva ngo natakaje intumbero nkabona abantu nzi nari nzi bari bagwaye covid hari n'abapfuye nanje narababara ku mutima kuko n'abana banje bari baragiye mu kwezi kw'icumi hama nkumva umengo ndi jenyene nk'umumama namaze amezi 6 nitegurira ukugenda kw'abana banje hamaseja avuze ngo tugende gutembera muvume gushaka guma mu nzu mbashaka kwigorana mu nzu ndabe Netflix ndaba amasanamu kuri kumbonesha kure ndaba udusanamu nkunda hama nkumva umengo ukwizera kwanje kwarashatse kumera nahatswe gutakaza ukwizera kwanje ariko ndagera ahantu ndavuga ntegerezwa guhaguruka hama iminsi yose ndafata ingingo kubiba mu buzima bwanje ku munsi simbere nka Yona ngo ngende kwinyegeza sinari numva ngishaka sinshaka kubandanya ubuzima kubaho sinumva ngishaka gukorera Imana nzorekera abandi nje kwinyegeza ibyo aribyo byose numva ntamerewe neza numva umengo sinkinezerewe Imana ntikinezerewe mbwa Imana yacu ntikeneye ibikorwa byacu ntikeneye amasengesho yacu byose birakenewe ariko dushaka uko turi ariko numva afise ukwicuza numva umengo ndi mubi ariko Imana yarantahuje yuko yampaye ubuzima bwe kugira mbe mu kwidegemvya kugira ego ntahure amakosa yanje
amakosa yacu ariko Bibiliya yatubwira ngo amakosa yacu iyo tuyihanye Imana iraduharira. rimwe rimwe nari nyegeze inyuma y'imirongo muri Bibiliya ariko nkibwira ati sinavuye mu idini rimwe ngo ubwira ninjiye muri indi dini. kenshi baravuga ngo Isilamu ni idini ariko ngo mu giporoti ni imigenderanire n'Imana. ariko nubwo nanavuye mu idini ry'Abisilamu nananje muri indi dini n'umenga naciye mu bihe by'ubugaragwa mugabo naratahuye yuko Imana iha agaciro si ibyo nkora ariko n'icyo nzi. Imana ntikunda ibikorwa byanjye, ikunda jewe kandi nkunda uko ndi kandi irashobora kumparira amakosa yanjye uko ari kose. ndashobora kwinyegeza mu gitutu ciwe, ari ngaho kugira nyiteho, arankunda, ni papa wanje n'umuvyeyi. ico rero nagitahuye muri ico gihe co kugaranwa. birafise ikiguzi, biratanga ikiguzi kugira duhitemo ubuzima. mu Israeli hari ijambo rivuga ngo ayim, ngo ni inkomezi kuronka ubuzima, kandi ubuzima ngo ni ukwama uriko uratangura gushasha. ariko iyo ugize ibintu mu bihe bigoye ni ukubandanya itera intambwe. rimwe na rimwe ubugaragwa bwacu buratuma ashobora akaryo Imana ishaka kutwereka iyindi nzira, ishaka gukora ikintu gishasha mu buzima bwacu, kandi rero Imana yari ifite ikintu gishasha ku buzima bwacu. ndabona yuko iyo muganga niyo agwaye arashobora kuvura abandi. ntiturinda kuba tumeze neza kugira tuje gukorera Imana. Imana yaduhaye umwemu, iduha umushaha, iduha n'umubiri. rimwe na rimwe iyo tukijijwe twitaho iby'impwemu gusa, ariko tukibagira umushaha wacu, umutima wacu, ariho hari ibigumbagumba byacu, ugasanga turasi ibikomere ko ntitubyitaho, ntitwitaho gukira. ariko nitwatahura ibinya bizotuma nizo nkomezi zacu, bizotuma tuba abantu bashikamye. kandi utitaye iby'umutima wawe, birahambaye gufata umwanya ukicara ukiyumvira. nimba numva ntanezerewe, ni kuvuga ko hari ibintu muri jewe ntaratunganya. nanje rero naravyitahuye ko nategerezwa guca mu gihe c'ubugaragwa kugira niyumvire kubw'ubuzima bwanje. nariyumviriye kumbura Imana niyo yabishatse. nace niyugarana ntangura kwihebura, kumva yuko ubuzima nuko bumeze, nkumva kwicuza. ariko Imana irambwira ngo si wowe shaka, si wowe ndiko sishaka kukugirira nabi, ariko shaka gukuramo ico caha kiri muri wewe. rimwe na rimwe turiba, turabesha, ariko ibyo ni iby'Imana ishaka gukura muri twebwe, ariko ntishaka kutugirira nabi, ntishaka kutubabaza. hari indirimbo numvise kuva nkizwa uvuga ngo Mana ndumva, ariko sinabikunda iyo ndirimbo, ko sinashaka ko Imana ija muri jewe ngo itangure gukura ibintu muri jewe. ariko Imana ntishaka kutubabaza, ariko ishaka kudutunganya kubera idukunda, kandi ishaka gukura ibintu mu buzima bwacu. byasaba rero gufata ikibanza nkasubira kwinjira muri Bibiliya. ntabwo ndi ngaha nko kuraba ubuzima bwanje, ariko ndafise ingingo ndinda gufata, kandi birahambaye. rimwe na rimwe turakenera gutunganya ubuzima bwacu, tukokuraho ibintu bimwe bimwe, tukava mu byo twamye turi, tukaba ab'Imana ishaka ko tuba. rimwe na rimwe turafise inzira dushaka gufata twitoranyije twebwe nyene, ariko rimwe na rimwe Imana irareka ibintu bikaba
kubera ishaka kutuvugisha birakenewe kubona ko muri bibiliya abantu bakomeye muri bibiliya bahuye n'Imana mu bihe by'ubugaragwa mu bihe bari bababaye uwo mwanya wo kubabara w'ubugaragwa Imana abwiye Aburahamu ngo uva mu nzu ya so parfois de quitter sa maison, ses certitudes, parfois de changer. Alors ça donne l'impression parfois que c'est difficile de changer. On a l'impression qu'on va trahir ses valeurs. Et tout changement de souffrance. Et vous savez, moi quand je Abraham, Imana yamusabye ngo ave mu nzu ya so hama twese ni papa wacu nka papa wacu rimwe na rimwe birasaba ko tuva mu nzu zacu rimwe na rimwe birasaba ko tuva mu byo tumenyereye rimwe na rimwe turibaza ngo duhava ngo turiko turava mu byo turiko duteye akagere kahise kacu ariko Imana iradusaba rimwe na rimwe kwemera umubabaro kubera iki nakijijwe ko bambwiye ngo ninakizwa ngo ubuzima bwanjye buzoba bwiza ubuzima bwanjye buzohinduka ngo uzogira imigenderanire n'Imana ariko maze kubona yuko abahaye ubuzima bwabo Kristo bazohamwa ariko ni byose ni byombi ubuzima bwacu ni bwiza ko dufite iyo migenderanire n'Imana kubera turakundwa turaharigwa ariko hariho n'ibihe byo guhamwa ariko ibyo bihe byo guhamwa bituma dukomera gusumba kandi ibyo bihe bye byatumye nkomera gusumba hari umuntu yavuze ngo kunda ubuzima nubwo bigusaba ikiguzi hari n'ibyo bavuze ngo ibitakwica bizotuma ukomera gusumba kumbura Imana yakuretse yaremeye ko uca mu buzima bugoye mugabo ishaka kumenya imigambi igufitiye kumbura ishobora kubishaka ko utega amatwi bwira wumva ibyo ishaka kukubwira kumbura ishaka utunganya ubuzima bwawe kumbura umuntu akunda kwicuza ariko we akareka avuga ati ndagukunda ngo ukuri nimba ari byo ukeneye guhindura byo nzobihindura muri wowe kumbure uricira urubanza kubera kumbure mu buzima bagucira imanza nyinshi ariko nshaka kubuzamo kino gitondo Imana irabakunda uko muri ni muri nk'amamashini sedakunda kuvuga kenshi bw'abantu iyo batarakizwa baba bafite imigambi myinshi ariko baje ku Mana ukamengo mu mutwe barahanagura ariko Imana ishaka kubahanagura mu mutwe ishaka kubashikana kure gusumba niko ndababwira impunzi mpora mfasha hari abantu baryama hanze mu mahema mwumva umengo mu mutima no babwira ntimuzo kwama muri ayo mahema Imana irafise umugambi ku buzima bwanyu kumbura warashonje warakenye waraciye mu bugaragwa marabonye abantu bapfa imbere yanyu ariko Imana irafise imigambi ku buzima bwanyu kandi hari benshi mu rwaruka twagumye tukivugana barenga 80 kera nka Afghanistan kuko nabo hari abatalibani benshi nk'abagore ariko Imana yarangije kubakunda nashaka ko bakizwa nashaka kubabwira ubutumwa bwiza nashaka ko bahindukira kwa Kristo akindi ngoya Imana ngo bakunde bampindukira batampindukira utegerezwa kubakunda kandi kubitaho Imana iranyigisha mu mwanya namaze nabo n'izo mpunzi urukundo rutagabanije urukundo rudaharura ubwo rwaruka rwose rero barose baranose impapuro barakora kiretse umwe barungitse barakora rimwe na rimwe ntibavuga igifaransa ariko nkabatera intege bagakora hari umwe twuguranye ahantu ho gufungura amaresitora kwerekeye yaraje kunda umunsi umwe ambaza ngo wumva gute twuguruye ahantu ho gufungura i Paris
cyangwa mwe ngo tubikore ntitwari dufite amahera k'Imana yarugura imiryango yagiye arashira amahera ku ruhande yarasize amaeuro arenga ibihumbi 4 turagenda turayugurura hari abantu badufashije turugurura iyo restaurant hari abantu batubwiye ngo muri mu maresitora mbere nkunda yatuye mu Bufaransa mu bihumbi 2017 ubu uya afise ishirahamwe kandi uwashaka kugurura aha kabiri yarenganye ibihugu byinshi kandi asukuguru kumwe gusa yashaka kwiga ntihazi n'igifaransa ariko barako yiga ibya politike muri Paris muri universite muri kaminuza yaciye muri 2016 n'ubwo Imana ishobora ibintu nabo irashobora gukora ibintu mu buzima bwacu twese kwera Imana yacu n'umuremyi kandi aguma arema kandi yaraduhaye ikiyobozo cyitwa Bibiliya iratwigisha icyo turi kandi ikanaduha n'ubushobozi yaraduhaye ubushobozi iraduha ingabire Bibiliya iratwigisha ko tutanyegeza ingabire zacu nimba mwarazinyegeje muragenda musubire muzikoreshe Imana irafise imigambi Imana ishaka ko turota gusa irashaka ko tugira icyo dukora nimba bafise amaresitora akora nikora bakora amasaha 10 ku munsi bagakora iminsi 7 mu ndwi yose bagakora umunsi wose nimba uwo mujene nababwiye uwo mujene yarashoboye kwiga agaheza kaminuza yaritanze Imana irabahezagira kubwo kwitanga kwabo nashaka rero kino gitondo kubibutsa ko Imana ni alpha kandi omega ibyo yatanguye mu buzima bwacu bizobishitsa nanje muri no myaka narasubiye mu ishuri ndiga kaminuza turugurishira hamwe ryo kwita abakenyezi batari bafise ukwiyemera muri bo turabigisha ico bari ukwifata neza ukumenya ingene bifata neza ingene baja gusaba akazi kubera ico Imana yashize mu mutima wanje naco nefisa natangura haba tukitangura iryo shira hamwe turatumira abantu turatumira amashirahamwe atandukanye atari abakristo gusa mbwa amashirahamwe atandukanye turabatumira tuko turarungika tuko turabatumira hari umukenyezi wa Sicile nirishira hamwe bakora ibintu byo kwikora neza aca tubwira ati ubwo butumwa mwandungikiye bwasa neza aca arantumira mu biro vyiwe ari afise ishyirahamwe rikomeye cyane turaganira acama ama ibihumbi 30 umwaka ukurikira amaeuro renga 200 acama ibintu byo kwikora neza byo kwisiga mbya ati utora ibyo ushaka byose icyo ushaka kubwira Imana ifise umugambi kuri wewe ibifise n'ubushobozi bwo kubishitsa n'uburyo Imana yashaka kuduhezagira nashaka no gushimira no shengero Pastor Ivan n'umufasha wiwe nashaka kubashimira ko twaragiye muri Liban twaje na Saidi n'abandi bantu Saidi yagiye kabiri je nagiye rimwe kandi ishengero ryaradufashe mu mugongo nashaka kubereka amasanamu kugira ngo umenye yuko ibyo mwabivye byahezagiye benshi kandi nshaka gutumira Saidi